yagize aho yasonza be n'abo vyari kumwe, ingene yinjiye mu ngoro y'Imana akarya imikate y'imperezwa carazira ko barya, ntawe nta nabo vyari kumwe kiretse abasaserdoti gusa. Canke ntimwasomye mu gitabo c'amategeko ko abasaserdoti bakora ikizira ku isabato ariko ntibacumure? Nanje ndababwiye ko ngaha hari uruta igisengero. Iyo muba mwategereye ico bivuga, sishaka inkuka mugabo imbabazi, ntimwociriye rubi izo ntungane. None umwana w'umuntu aragaba n'isabato. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mu gisoma ca mbere mu rukurikirane rw'ibisomwa bituyagira ingene Imana yakuye igihugu cayo mu Misiri mu minwe ya Farawoni ibicishije kuri Musa na Aroni. Turumvise ko tugezaho Musa na Aroni bari mu Misiri, baramaze gukora ibimenyetso vyinshi imbere ya Farawoni kugira ngo akondoke arekure Abanyisiraheli bashobore gusubira iwabo. Ariko Farawoni ntavyumve na gato. Hari ukungene ijambo ry'Imana ryavuze ngaha byaba biriko biracanganya abantu mu bwenge, irabati ngo Imana ngo niyo yirabuje umutima wa Farawoni kugira ngo ntashoka barekura. Ucumenga Imana ikora yisambura, ishaka kubakurayo hama igaca yirabuza umutima wa Farawoni kugira ngo ntibave. Umenga ishaka ikintu n'igishushanyo cacu. Si ivyo na gato, ni uburyo bwo kungene abanditsi bandika bagomba kutubwira yuko nibiba muri Farawoni Imana ibibizi. Ibibizi bitubamo, ibitugwamo Imana ibibizi. Naco gituma mbere inatwitanga kugira ngo ibere nk'iyitugurira, ibere nk'iyidutegura, igaheza ikatubwira iti uraraba neza aho imbere ntusamare, urashobora kugwa mu kibi. Ni uburyo bwo kwerekana yuko Farawoni utamenga ivyo ariko aragira umengarana n'Imana. Imana iguma imufise ku bushobozi. Gusa hari ukungene Imana ishobora kureka tukaja mu bintu atari ukumenga niyo bidusubitsemo. Oya, mugabo ahubwo yo ikabizana namo kugira ngo igaragaze ubunazwa bwayo, ariko kandi kugira ngo ikize ubugari ububisha bwa Farawoni. Ariko Imana irabuzi bwose kandi bifise ko ububasha bwose, igahezi ikazana muri ubwo bubisha ikigaragaza, ariko kandi igakorewe n'abantu bayo, ikabakura mu Misiri, mu gihugu ca Farawoni. Ikindi naco nuko ahana cane cane nagomba ko tuzirikana uku kuntu ingene Imana kugira ngo ibajabutse. Unashobora kwibaza igituma kugira ngo ibajabutse ibanza kubabwira iti imbere yuko mujabuka muzofungura ibi n'ibi, muzifungura uku, muzoba mumeze uku, muzovuga aya majambo, muzokwifata uku, hanyuma muheze rero mujabuke. Kubera iki ivyo vyose? Imana ni gushobora kuvuga iti haguruka tugende, mugabo ibanje kubashira mu kintu cyo gufungura, kandi ntibafungure nk'abarya bisanzwe, bagafungura nk'abariko barahimbaza ikintu kigira kibe. Ni nkamwe tubona Yesu agira agende ku marugo abagabo agira aje kudupfira ku musaraba, kuwa kane mweranda abanza gukebukana n'abigishwa biwe mu cumba co haruguru, agaheza agafungura nabo, akamanyurira umukate, akagira ibimenyetso batari bamenyereye kubona agira, kuko bamwe bariko barasangira nabo. Ariko uko gusangira kwa kane mweranda akazana n'ibindi bintu bitangaje by'ikintu menga kindi ariko arahimbarizamo, bagiye kubitahura neza ari uko amaze kuzuka mu bapfuye. Mbere akahagereka ko amajambo akomeye akagira ati akire murye mwese,
iki n'umubiri wanje, akira mwe mwese, ngo iki n'amaraso yanje aza guseseka ku bwanyu no ku bwa benshi. Imbere yuko arangura ico ashaka kubashikanako, akabanza akabihimbaza. Tugire Kristo. Aha rero niho muca mwumvira ingene liturujia muri Eklezia Katolika ihambaye gose. Tugire Kristo. Niho mwumva ko ihambaye gose. Musobiyeho nk'igitabo ca bene Levi, hari ahantu Imana ivuga ingene bazohimbaza n'ibintu bimwe bimwe, ingene bazobigira byose ukabigira bahaye urutonde. Ibi duhimbaza vya liturujia y'Eklezia, hari abantu bibaza ngo ibintu biciye aho canke n'ibintu nyene kugira ngo abantu bari hamwe barabe ingene bosenga hamwe. Oya, ukumwumva imbere yuko Imana ikora ico gikorwa co kubarokora no kubakura mu Misiri, ibanza kubabwira ngo bafungure hamwe, babihimbarize hamwe. Imana igomba kutwigisha yuko ugukira kwacu, cara neza mu vyumva, ugukira kwacu harimo igikorwa c'Imana, ariko kikazanana kandi mu guhimbaza ubucuti bwacu n'Imana, mu guhimbaza igikorwa c'Imana muri liturujia, mu gisabisho, mbere na cane cane muri ibisabisho biduhuriza hamwe n'abantu mu masakramento. Amasakramento nico bivuga, ni igikorwa c'Imana tukacakira kikaranguka turiko turagihimbaza, kikaza turiko turagihimbaza. Nico gituma Yesu mwumvise ngaho Mukama mu bwuzure bwa mbere niho Mukama abanza kuvuga ati ivyo bintu murabiraga abuzukuru n'abuzukuruza banyu bazokwama bavyibuka. Na Yesu Kristu kwa kane mweranda akagira ati ivyo murabigire munyibuka. Kwama tuza imisi yose. Cyo gituma umwanya wo guhimbaza wa liturujia urahambaye cyane gose. Cyo gituma liturujia muri Eklezia Katolika irahambaye gose. N'umwanya w'Imana n'igihugu cyayo. Nico gituma mubona liturujia wanje zidasa n'izo muri liturujia, kuko liturujia irisa naho Mukama arangurira urukiza rw'igihugu cyayo, bariko barahimbaza ubucuti, igihugu c'Imana ko kirahimbaza ubucuti gisangiye n'Imana. Ivyo bintu muravyumva. Liturujia akabasaba kugihimbaza. Sinzi natwe umwitwarariko tugira mu kuringaniza liturujia, mu guhimbaza ubucuti bwacu n'Imana, kandi kikaba igikorwa c'umuryango. Imana ikagira iti ifata ukunuku nuku, mubigira ukunuku nuku. Mwuka y'imisa nitwifata uko ariko kose, naho ushobora gusanga bamwe badategera, kazubona bamwe bahagurutse abandi baricaye, kazubona bamwe bahagurutse abandi barapfukamye. Oya, hariho imyanya yo guhaguruka, imyanya yo kwicara, imyanya yo gupfukama. Hari abatumva yuko mbere yuko no hajya yenzaje wumve neza yuko ari yenzaje, ukabura ubwenge. Niko kwa mu menga aravyumva na akariro umwanya wose, siko vyaba, ariko mugabo umuntu agakabura ubwenge agasubira kibutsa ubwenge bwiwe ati yenzaraje. Harabona Patiri avuze ati barahiye abatumire b'Imana, kamenga bumvise bati barahumye abatumire b'Imana, bagaca basohoka bakigira. Yagira ati nguyu mwagazi w'Imana, kamenga bumvise bati ngwaho mwagazi w'Imana, kabona basohoka bigira. Yenza kaza nabo bakagenda. Liturujia irahambaye. Imana nuko yaturemye, kurya mubona no mu buzima bwo ngaho hanze. Hariho umwanya tuba mu byo kwiruka mu buzima, hari n'undi mwanya tubamwo muri ibi mbere usanga muri iki gihe menga biranatubisha bose, byitwita ngo vya social. Hari umwanya wo kuba mu buzima twiruka tuburondera, hari umwanya wo kubuhimbaza, tukabuhimbaza igihe bwabaye bwabuze uwabwo, tukabuhimbaza igihe bwungutse, tukabuhimbaza igihe hagize utera intambwe ikomeye muri bwo, akoba kubiwe canke akaja mu mwibangiri canke ririya. Niko n'ubuzima bwacu n'Imana butegerezwa kumera. Dutegerezwa rero ko amatwitwararika
cane liturujia kugira ngo yamne arakaryo kaho Imana ihurira n'igihugu cayo, kandi tukavyigisha n'abana bacu nk'uko ijambo ry'Imana bivuze, nk'uko na Yesu Kristo agira ati ibyo murame mubigira munyibuka, murabibwira n'abandi bame bavyibuka. Birahambaye kuko nihozanana kugira ngo shikire abantu b'ibihe byose, ndabashikiriza urukiza naranguye rimwe rizima, ariko bo kuko ari abantu bo mu gihe baguma bakenera kwakira mu gihe cyose cy'ubuzima bwabo. Natwe iyo abatwara Imana twogize inkuka y'imisa imwe ikabidukwiye, cyangwa iyo atwara abamarayika imwe ikabikwiye. Mugabo Imana ibigira rimwe gusa muri yo, ariko iryo rimwe gusa yabigize twebwe tuguma turivomamo inshuro nyinshi, kuko turi abantu baguma bakenera urukiza mu gihe cyose bakirimo muri ubuzima bwa kw'isi. Wa rukiza rudasanzwe Imana yaranguye rw'imyaka idahera rukaza rurinjira mu mwanya uhera uyu munsi, uherana n'uyu munsi, mu mwanya uzoherana n'umunsi w'ejo, mu mwanya uzoherana n'umunsi wa hirya y'ejo, gutyo rukaza ruraba distribué, winjizwa mu myanya y'ubuzima bwacu kugira ngo twebwe nyene duheze twinjire mu rukiza rw'Imana. Gusa n'umukama kugira ngo yama tuzigamira agacanwa ko gukunda amabanga yiwe duhimbaza muri liturujia, mu masakramento, tukumva ko ari umwanya koko wo kuja guhura n'Imana, tukawitegurira ku mutima, ku muzirikanyi no ku mubiri, ku mutima, ku muzirikanyi no ku mubiri, kugira ngo dushobore kukuramo koko byinshi bishoboka by'urukiza rwacu, ntitwigere twanjanjwa kuri iyo myanya. Liturujia ni ikintu gihambaye, tuyita liturujia mbere hari ijambo bari bakunze kuza barakoresha ngo amasabamana. Mu nyuma baratoye yuko twogumya iryo jambo, kubera yuko igihe tuvuze ko ari amasabamana, n'igihe umuntu aba ariko arasenga ukwiwe aba ariko asaba Imana, igihe turiko turagira louange turiko dusaba Imana, ariko liturujia ni amasabamana adasanzwe, ariko urugero rwo hejuru, ku gaciro no kwiteka risumba ibindi bisabisho byose. Cyo gituma bakubita iryo jambo liturujia, kuko biri mu ndimi zose. Liturujia mu Kirundi, liturgie mu Gifaransa, liturgie mu Congereza, liturujia mu Kiswahili. Iryo jambo ririho mu majambo nka yose mu ndimi zose. Muze murakoresha amasabamana muvuge liturujia, cyane cyane abavuga kuri radio, kugira ngo n'abandi muze murafasha abandi kumenya amajambo dukoresha. Indirimbo tugerageze kuzigumya muri liturujia. Hari abantu bashaka ngo tugire gospel, bimwe vya assemblée baba bagira ngaha ku mugoroba basitswa no musitangura hepfo kuri kote bamara ko baragira. Ijya si liturujia, ijya ni assemblée de prière. Cyangwa n'ibindi byose tworinganiza by'amayevangelization, hatari inkuka y'imisa, hatarimo inkuka y'imisa si liturujia, hatarimo guhimbaza amasakramento si liturujia. Liturujia ikagarukira kuri liturujia y'inkuka y'imisa n'amasakramento hamwe na liturujia ya kirya gisabisho c'amashemezo ya Eklezia. Nivyo bisabisho biri ku rugero ruhambaye rwose, vyegeranya umuryango, Imana ikaza kubana n'abayo, ikabasangiza kurukiza, ibategurira. Umukama adufashe liturujia tuyubahirize, tuyubahe. Umukama ni nazwe yuko wamusanga Eklezia mu bepiskopi bayo bama bagavye kugira ngo liturujia nitakarire mu vyiyumviro no mu vyifuzo by'abantu ngo bayikwege kwegera aho bashaka. Barabonye yuko muri iyo myaka iheze hari ibintu byinshi byagiye birinjiramo, abantu ugasanga no mu gutamba muri liturujia umenga turiko turatambiranira.
hari abantu iyo hageze gutamba mu mwuka y'imisa ubona barabana bagatambiranira bagatwengeranira uri gutambira umukama. Ico gituma dutamba twese turabatariye umukama. Mwemwe n'abapatiri hagera igihe dusanga mbere twagiriyemo ukabona patiri ariko araserereka imbere y'abakristo. Pati nibiki? Murabona ingene bari batwari twayihinduye ahantu tuvugira ijambo ry'Imana ukamenga hacitse tribune y'abakuru b'intwaro baza gufatiraho amajambo. Iyi ni altari. Cyo tubona ngo naho iyo ari umukuru angana gute baca bamushirira ahantu avugira musi yaratari ijambo ry'Imana. Suko mugaya, suko mwaka icubahiro ibambere. Kuko naho iyo ari umukuru angana gute ntagana na altari y'umukama. Haba byagomye gusigamo umutima mubi batwiye ijambo babi oya hajya sawa gufatira amajambo ni washaka imisi isohotse bategera aho hanze ngabo hajya ni sinzi ko murabona ko kwa mu misa yo kwa papa naho zumukuranga na gute murango wacamu ijambo mu misa suko baba mukengereye ntibambewe mugabo no kugira ngo twumve aho hantu ntiyasanzwe ni kuri altari y'umukama. Dusaba rero umukama kugira ngo yamaduha kuza turatahura twumva neza iyo biva ngira ngo inkuye musi mwumvise ijambo ry'Imana mukagenda gusoma nko mu gitabo ca Bene Levi mugasoma ingene Yesu yabigize kwa kane mweranda mugasoma mu bikorwa by'abatungere bimwe babibamo ingene bamanyura umukate muca mwumva igituma liturgia ihambaye gose muri Eklesia. Dusaba ukamuyama yidukundisha aduhe kwama dukuramo akanovera ku bucuti bwacu n'Imana ukuje umwuka y'imisa ukumva yuko utashuhaze urukiza rw'amabanga y'Imana.